umunsi wa mbere nigeze mu ngo 31 ukwezi kwa ndwi twaje mu rugo rw'abakozi b'Imana abaririmbyi couple Bmethoussella na mwamikazi ndabaramukije turakuramukije na twebwe nanjye ndabaramukije ngira ngo ahantu hambere twatangurira ni kuba kenzi urakoze cyane kugira mushashe kugira mariage yes umwe twibutsa c'était quand no muri uku kwezi nyene tariki 8 z'ukwindwi muri 2023 urukundo rwanyu à distance wowe tukuzi muri Australie tukuzi mu Burundi byatanguye gute byagenze gute byatanguye mbere na mbere ababyeyi bacu bari basanzwe batsinanye mama ariwe mabukwe na papa ariwe papa mbyara mu mubiri bararirimbana hama rero twakuze tubona bagenderanira gushika igihe bagenda mugabo ntitwavugana vraiment amaze gushikayo nakunda kubona sohora indirimbo nkazikunda igihe kimwe ndamubwira ati ndakeneye ko dukorana indirimbo mugabo ariko ndasina ariko nca nsanga Imana ifise ahantu yamaze hariyo ikintu kanaka Imana ishaka nca nsanga we ntiyabifashe nkaho umenga ndiko ndafyina ahubwo we yabifashe osiriye hanyuma nca nsa nk'umuntu umenga ndiko ndavyibagira ndavyirengagiza ariko akaguma anyibutsa ariko je nariko ndafyina hama ico gihe tutanguza turavugana kuri telefone tuvugana ku ma message haragira igihe turakora iyo ndirimbo rero muri ico gihe niho twaciye dutanguza turavugana cane duhujwe n'iyo ndirimbo ego byagenze gute wari kure warizera yuko ivyo bintu bishoboka uri à distance ku bisanzwe jewe nta experience nari ndabifisemo ariko urazi ahantu hari umugambi w'Imana nta kidashoboka urumva naje urumva kubibona uko nyene vyikora gushikana ino saha hanyuma tukiri ngaho mbega kugira mariage n'umuntu musanzwe mukora igikorwa kimwe hari ikintu twavuga ko byafashije mu ibanga Imana yashize mu mitima yanyu ryo kuba abaririmbyi ego kirahari cyadufashije cyane kuko ukoranye n'umuntu muri mu mugambi umwe canke muri mu nzira imwe biragufasha kubandanya igikorwa c'Imana byoroshe arashobora kuba atakora nk'ivyo ukora mugabo umuntu muba muri kumwe mu kintu kimwe birafasha kuko umubwiye ati bantumiye ahanaka arakwemerera akanaguherekeza rero hariyo bavuga akarusho ego ikibazo ni kimwe nyene mbega niyo valeur ajoutée byazanye je nta vyinshi novuga kuko vyinshi yamaze kubivuga kubera usanga nyene urumva biragoye kuba ufise umuntu mutavyumva kumwe ugasanga umubwiye ati je mfise ikintu co gukora canke nshaka kuja hano ariko nawe afise ibindi bintu mu mutwe ako ugasanga bizanye ikibazo urumva avantage nini novuga nuko byazanye ugutahura cane cane ku bantu bakurikirana imbuga hwaniro murabona imbuga hwaniro nshasha atari nakera kubera ko umwe wese twari tumaze nk'ibintu biciwe mugabo muri kino gihe turiko turabona urundi rubuga rushasha muri kumwe bimeze gute nuko kubera urumva mwajije gutubaza yuko
urumva ukuntu twahuye n'ukuntu dusigaye tubana, ndibaza nta mpamvu yo gukorana umwe ku giti urumva ku gatwi kiwe canke akikora n'ivyiwe, kandi urumva twamaze kuba umwe. Urumva twashimye yuko ibikorwa byose twakora ko byose twobishira hamwe n'abakunzi b'iwacu boja hamwe kugira ngo biborohere no kuronga ibikorwa vyihuta. Tugenze gute kubera yuko turabona nta page yanyu ya Facebook niho igitangura, mugabo muracafise amakonti yanyu imbuga mwahora mukoresha kera, kubera iki ukera gishasha? icyo Imana ifatanyije nta muntu n'umwe ushobora gufatamo. Rero nimba abakozi b'Imana baraduhezagiye bavuga ati uyu munsi mwayu, bisobanura ko n'ibintu byacu byose tutegerezwa kubikorera hamwe, niyo mpamvu twashoboye gukeya page imwe. Mwagize page imwe canke amazina yahindutse cyangwa mwagize page nshasha? Kuri Facebook na urumva twahinduye amazina, no kuri YouTube twahinduye amazina. Nimba atari ibanga hagati ya page yiwawe y'umupfasoni yawe uwawe, niyo page mwahisemo gukoresha? Urumva kubera urumva twahisemo gukoresha iwanje ya YouTube, ariko Facebook naho urumva avuga yuko haza igitekerezo aravuga ati urumva kubera wafashe YouTube urumva ukayitwarira, urumva mwafashe page ya madamu wawe kiba page imwe. Mwabonye ko hari icyo bizokungura, mbega abo wari ufise bakwira kuri Facebook ijya public na umengo urayitakaje? Jewe nta kibazo kubera ku bisanzwe ibikorwa by'iwacu bizoguma bipostingwa. Urumva ikintu ntegerezwa gukora, igikorwa ku bisanzwe ntegerezwa gukora no gupartager ibikorwa bivuye hariya, abishira hariya kugira ngo abantu bamenye yuko ari ahandi nimukiye. Kubakana n'umuririmvyikazi nivyo wifuza kuva kera canke ni ibintu n'umugambi w'Imana vyitayemo? Oya, ni ikintu nifuza kuva kera cyane kubera naguma urumva mbona ku bisanzwe naronka inspiration ku bantu, nkavuga ati ku bisanzwe iyo umuntu muri kumwe mugendana mugakora ikintu kimwe, hari ikintu covyara, urumva hari uburemere cogira gusumba, kandi urumva vyonazana n'amahoro mu nzu. Kubona ati urumva hari ikintu kimwe kiraha kivuga ati urumva jewe iyo naronse invitation canke ishaka gukora shooting, urumva madame akambwira ati ba ngo jewe sinshaka yuko ano mahera uyatwara hari ku bisanzwe hari ayandi macano nyene uzusanga ataraba monetize ibintu nk'ivyo, usanga vyazana ikibazo. Ati uriko uratakaza amahera kandi atayo uri kurijiza. Urumva en fait nico gusa, urumva umwumvikane mu nzu, kumvikana uko byubara ndi kubyumva bari strategy bamwe ubonye gukomere cyane harimo irindi banga ryo gukora Imana muri yawe? Ego hariho ibanga, ariko urashobora kuba wubakanye n'umuntu muri kumwe mu gikorwa kimwe, mugabo ntibigende nk'uko wavyifuza. Ariko je nagira mvuge ko umugambi w'Imana, kuko urashobora kurongwa n'umuntu nakwa kuririmba kwawe byose agaca bihera, ariko twabyisanze n'Imana yarabikoze. Twabyisanze n'Imana yarabikoze kuko jewe kera nasengera kuronka bishop canke apotre, kuko numva yuko ashobora kuvuga ubutumwa nanje nkaririmba nkumva biraryoshe, ariko imigambi y'Imana ni myinshi cyane kandi inzira z'Imana ni nyinshi rwose. Namubonye uko
Imana imunzanira kandi nsanga asumba kwa kuntu ko ndiyumvira umuapotre cyangwa umubishop. Rero hariho irindi banga Imana yashize kugira ngo dushobore guhura cyane kumbure tuzokora ibintu byinshi cyane ko dusangiye dusangiye ikintu kimwe. Kumbure twe ntitumuzi kuwe muramuzi muri fiançailles muraza kuba n'igihe gito nakaye kantu Bmethoussella uwo muzi ko keza twe twatuzi mugabo wote hari ikintu genda muzi ko gikomeye na kurimba biheba na byakize yo biheba iki kintu cyo tuma jewe by'ukuri ndamuguma karamata afitiye impuhwe. Afitiye impuhwe nyinshi, waye arababara akabura amahoro, gize ikibazo aragira nuga umutima urahagarara mpaka abonye ko meze neza asimura. Yego mutumozi madamu wawe ikindi mvuti hari ikintu ubonye mubema cyatumye numva ko by'ukuri ntegeza kuva Australia ku mpera y'isi nkaza. Iki kintu abantu batamuzi ko mgawe umuziho kandi gikomeye ugusenga. N'umunyamasengesho cyane cyane gose kandi ni ikintu kinkora ku mutima cyane. Mbega icyumviro cy'uko mugira group karirimbana coba cyapfuye ku mugabo cyangwa ku mugore nde warazanye icyumviro ati duhuze dukorere hamwe irimbo tuzikore turi hamwe? Igitekerezo sinovuga yuko hariho umuntu yakizanye kubera twisanze twese dufise ibikorwa kandi dufise izo mpano, ariko urumva tumaze kuba hamwe dutegerezwa kubizana hamwe kugira ngo ntihagire igitakara. Kuririmbira hamwe nka couple ejo cyangwa ejo mwibona hehe cyangwa bifuza kumera nk'abandi baririmbye ari couple ugamutera abantu by'ukuri iyi couple yacu imena nka couple y'abana ko hari amakouple menshi ari inyuma? ntitwavuga yuko twibona kure canke hafi kubera bivana n'umugambi w'Imana aho Imana izodushikana aho nyene, ariko kubisanzwe twashaka yuko twokora nka twebwe kugira ngo na twebwe tuinspire abantu bifuze yuko kwa kundi nyene abandi bifuze ko boba nka twebwe. Najewe namwunganiye turifuza gushika aho Imana duteguriye gushika kandi dushaka gukora nka twebwe. Ego Bmethoussella hari indirimbo nyinshi yaririmbye nyinshi cyane bibaza ko ubona ziturusha ashaka kuzizira ku mutwe abakunzi kumureba bakunda indirimbo zanyu niki kintu wabikiye kibanga gikomeye bo kuborindirana gishika? Nuko borindirana ibikorwa byinshi ibihari n'ibidahari Imana izobidushoboza, ariko nuko bokwitegama urumva ibikorwa byinshi kandi bituvuye ku mutima twizera yuko bizofasha na benshi. Ngaruke gatonya kuri umwe wese umuziki mwatanguye gutera munsi kuba bingana gute? Afise ibikorwa 14 ndibaza 14 birenga. Tanguye kuririmba ryari? Natanguye kuririmba muri 2013. 2013 c'est 14 15. Wariye? Nari ngaha mu Burundi, ariko nta bintu bya social media narinzi cyane, niyo mpamvu higeze ndabipostinga. Okay. Jewe mfise ibikorwa bitari bike kandi bitari byinshi.
kuko maze gukora concert zibiri, maze gukora indirimbo zishika kuri 3 ego, kandi nakoze kuva muri 2018 gushika n'ubu ibikorwa byanje nuko byagenze. kubera iki umuntu ategura concert ko numva umusiko barije biri muri bimwe turiko turategura. Voilà. Hanyuma Bmethoussella dukoze kino kiganiro mu gihe mu Burundi turi mu mwici hari amahiganwa agiye atandukanye, umuririmbyi wa gospel kwitabira irushanwa ritari gospel, nka wewe wojayo? ku bisanzwe jewe sinojayo kubera suko ntobishobora canke suko atakamaro bifise, ariko nuko ico nizeye gitandukanye n'igikorwa gikorerwa hariya, niyo mpamvu. ariko kuba abandi babikora ndibaza nta kibazo coba gihari mu gihe ukwizera kw'iwabo babona yuko bibakundira. ubu nyine uvuze nka Bmethoussella and Nyanike iyo njyana uko utagiyewe na naje sinojayo, ariko kuba twaramaramaje gukurikira Kristo biba bigoye gukora ikintu gitandukanye, kuko turaririmba ati nta wundi mwami tuzovukamira canke nta rindi zina tuzovuga tuzoririmba. Rero iyo ugiye ikinyuranye nico wamuririmba buri gihe canke wamuvuga, sinzi bivana n'ukuntu mpemuyera ijwi rikwagiriza mu mutima, kuko nibaza ko hariho ababirenga ko ijwi rikaguma rimwagiriza ati ntujeyo, ariko urinze ugenda, sinzi ingene nabivuga, ariko ku giti canje sinugenda kuko naramaramaje gukurikira Kristo. Tandukire ku bikorwa mu bamaze kuja muri studio canke hari indirimbo mwamaze kurikodinga canke izo zaraheze canke hari amasanamu bamaze gufata, batubwira kuri iki? Hari indirimbo tumaze kujana muri studio kandi zihari, gusa igisigaye n'amasanamu, gusa nico tutarakora. Kino gihe kidasanzwe, abantu bakeneye gukurikirana ibikorwa by'umuryango wanyu babisangahe? Ibikorwa bobisanga nyene kuri YouTube kubera dukoresha ajya nyene mazina nka Bmethoussella, habaye gusa modification kongereza ko and Esther gusa. Ngo murafise akajambo canke ikibazo tutabajije mwe mwari mwifuza kuvuga, reka turakanye duhere kwa madame. Jewe ndafise ico ngomba kuvuga, ndashimiye buri mukristo wese ariko aratwumviriza, ndashimiye abarundi, ndashimiye n'abari hanze y'igihugu, mwese Imana ibahezagire, kandi twongera twibutsa yuko ibyo dukora byose twirukankamo, twibuka ko Kristo ari mu kugaruka, naho benshi badakunda kubyumva, ariko Yesu vuba aragaruka. Kumwunganira ko kanshimire abariko baradukurikirana, ariko imbere ya byose shimira abanyamakuru baduhaye umwanya bakashika bakaza kumviriza ivyo dufise mu mitima, nuko si ukuvuga ko atabindi bikorwa bari bafise, ariko bitanze kugira ngo bino bintu bishikire n'abandi. Imana ibahezagire, ihezagire n'abandi bose abatari mu Burundi, abarundi n'abatari abarundi bose, Imana ibampera imigisha myinshi.
nyinshi cyane turashimye kandi mukomeze kudushigikira Imana ikomeze kuduhezagira twese murakoze cyane reka turangize ngaha